iyo ntsinda amatora kandi umuntu yonyuruza amahera ya leta nkasanga wibye miliyaridi aho mba narasabye inama nshingamateka n'abanyagihugu tukagira referendum duca tukwica ubwo nyene kuri ico hari ikintu namye mbona abantu bagumye bakomanta mu kiganiro twaheruka gukorana wari wavuze ati je nka twebwe umugambwera nake uramutse utwaye igihugu tukagufata wivye ubutunzi bw'igihugu titwogukubitira hajya kuri stade ti kandi twe twoca tugarukana igihano cyo gupfa ese ngabajya bashinu babigira eno niyo bageze mu kanya gatoya gashino nta myaka iciye bateye imbere hira ube ministre bagufate wivye ninda aho nyene ningaho akagozi kaba kaje mwizosa ivyo bintu byo gufyina ngo gufyina tabiki ni twagufashe neza tukakubona turagusekeza nyene none uba wewe uhisha abantu bangahe we tuguhaye igikorwa genda ukora igikorwa ukora ibarabara ikora ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga ntiharaca n'imyaka 5 rice ritoboka uwo muntu yari muri iyo mezo de surveillance uwo muntu yarajeje kubiraba akariha iryo barabara aba yarariye igiturire uwo ni arapfa ko nubundi baro yarapfuye mu mutima ibarabara rya Bujumbura kuvuga ko ubutegetsi bwiza jewe naho n'umunyapolitiki ngo ndi muri demokrasi ubutegetsi bwiza nubufasha igihugu kigatera imbere n'umunyagihugu gatera imbere ubutegetsi bwiza bavuga ko ari demokrasi mugabo demokrasi mu gifaransa urashobora ngo c'est un mal nécessaire nibwo butegetsi basubwo babupfuma mugana bwo nyene igihe umuntu aje bakamutora nk'ubu yivye amajwi agaca twara yivye amajwi cyangwa bakamutora kubera ntayo yivye mugabo abantu yarababujije ntibaza kwigisha ngo bamenye ibyiyumviro by'iyindi migambwe agaca atorwa aho nyene cyangwa arashaka no gutorwa muri demokrasi nawe nyene nta agateka kazina muntu agahohotera abasuma ntabakubite bagacaguma biba banyuruza itunga y'igihugu ntaca agendera za principe za demokrasi no kuvuga kugwanya ibiturire agateka kazina muntu gutwara neza ugasanga ntaco bimaze ico gihe naho bari demokrasi no bari amatora jewe sinzobemera ko nka muntu $100 hari kandi ugiye muri alimentation atakintu na kimwe kivibura yubura na kimwe ubura aha $100 hari ikibikwereka uburi pine y'imodoka ukabura shokora kubera iki habuze $100 bizana mugagenda muri alimentation nta kintu na kimwe uza kubura ibiyoga ngaho biva hanze biruzuye biboneka gute amafaranga vahe no kuvuga ko ari habahabwa ayo $100 kukimenyane agaca agenda aho yogiye gukora ibyo bwiza gukora byiza agaca agenda kwikoreshereza muri ivyo bimuha amahera agaciro bimuha amahera binyarutse cyane ivyo byose kugira yaronka moderne kubera iki aba yatanze ikintu mwe bita gusorora agaturire igiturire kiragatsindwa rero ku bazungu muravyibuka abazungu hajya birigi je duhora tuba tukarimwe hagihe jewe mvuga ngo badukubita ikimoko naje ubu no gikubitana je ntwara naje ikimoko no kizana kubera umuzungu yadukubita ikimoko kubera iki kubera twari bijuju vyasaba yuko aducisha kenge kungu urumva kubwira ati genda urimo ikawa ikawa none umurundi yaramwe ikawa nayo twatuze oya mungu umuzungu arazi ko tuzoshira hanze ikazana amafaranga y'agaciro bavuze bati genda urimo icayi murundi ntiyagenda wabanza kumukubita kuko ntitwari tuzi icayi ico kizotumarira ico kimwe n'umurundi umbwiye ngo gende kwimbi barabara twagenda n'amaguru ntitwari tuzi ko hazoba imodoka zikazoca muri ayo mabarabara kugira bayimbe kwari ugukubitwa n'ibindi navyo gutwara umwana ku ishuri barakubitwa kuko bavuga bati je nshaka umwana navyaye kugira aze kurima nitungire nimbure ibigega nimbure n'ibiharage byinshi gusa ubundi aze kundagirira inka urumva rero duhere hiye turabe ko nta rundi bameze turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse kuri micro ya mbere ni Blaise imbere ya kamera naho murabona n'umutumire ashajije cyane uno munsi rero nkuko mumenyereye ko Télé de la Richesse yari media ibashikiriza ibiganiro bijanye n'ubutunzi cyane uno munsi rero twabatumiriye umutumire yitwa Aloise Baricakos ubwa mbere yaje mu bwami bwa Télé de la Richesse asanzwe ari umusangwa turaguhaye ikaze kandi widondore wongera uramutsa n'abadukurikirana mu bwami bwa Télé de la Richesse murakoze cyane je nitwa
baricako Aloyize mu gihe Aloyize sinkunda kuryemera cyane kubera ryaje riva kure mu isanzwe nitwa Miburo kubera ndi umwana wa gatandatu. Iyo niyo mazina yanje ngira ngo ibindi navyo ngira turaza kubiyaga turagenda tumenyana bukebu. Tini Aloyize Miburo cyangwa ni baricako Miburo? Baricako Miburo. None Aloyize kubera iki? Kubera capuna uruzina rwaje ruva ahantu ntazi nico ruvuga. Ibintu by'amazungu rero je iyo turiko turabirukana burya twari kubirukanana nayo mazina yose mugabo byaratugoye. Cyo gituma je nshaka ko tugarukana ibya kera umuntu yitwa amazina y'abasogokuru gusa. Ayo kirundi tumenyereye. Aho nyene tukiri ngaho tutaraja kure uno munsi Aloyize baricako asanzwe ari watwara umugambwe Hanake. Rassemblement national pour le changement. Ego nije babaye baratiza ngo mendaraba uko bimeze. Baracamfitiye icizero. Ego. Aho nyene tukiri ngaho uno munsi tumenyereye ibihugu byinshi byo muri Afrika usanga aba president bahatwara canke batwara ivyo bihugu byo muri Afrika canke abategetsi benshi usanga bakoraborana cyane n'abategetsi biburaya aho usanga nayo mazina menshi twitwa y'igifaransa usanga komoka muri ivyo bihugu. Mbega hamwe nk'umugambwera nake oramo kutwara igihugu cy'u Burundi murizera ko twese twoca dusubira ku mazina yacu y'abasoko? Oya je bishitse twoca tugarukana ibintu bya kera ubwaga nake ho umugambwe utsinzera nake ca tugarukana intwaro ya cami. Koma tugarukana intwaro ya cami kubera ibihugu bitwagwa n'abami kenshi nta ngorane bigira tugitwagwa n'umwami ngaha twari mu mutekano ntangere mu cyo twita stabilité mu mahoro urukundo hanyuma rumva tutwawe n'umwami duca tugarukana n'ibya kera n'imico ya kera nyene n'ugusenga duca dusura gusenga kwa kera n'amazina nyene duca dusura kwitwa bantare rushatsi amwetsi amazina ya kera twitwa baricako Miburo amazina ya nyene ya kera ibyo bizina tucazo byaje biva tukabisubiza byaje biva. Ego erega ngugumye uvuga ngo nk'ubugumye uvuga ngo n'umuntu ukavuga izina ryiwe n'Imana ihava ibona iryo zina wagumye uvuga akari wiha imigisha. Kasanga naho usanga ari byaracanganye ico gituma mugambwe nako tsinze yegwe dusubira kwitsitso kujya twatumeze kera. Ico kintu hari umuntu yamya kivuga avuga yuko ngo impamvu abanyafrika kenshi dukunda gusigara inyuma mu bijanye n'ivy'ubwenge nukubera ngo twitwa amazina y'abazungu. Urumva ari nk'Imana yumvise nk'umuntu witwa Aloyize ikihezagira umuzungu witwa Aloyize no guhezagira Aloyize wo muri Afrika. Mu bisanzwe bisaba ni n'insiguro zikomeye cyane birashaka no gudufata umwanya ariko raba wewe sogokuru na sogokuruza wawe uko bitwa burya nk'ibibazo barasenga je bijya basenga kwa mukazi mu bariko baza ngo aberanda banaka ngo ba Gabriel ngo ba Francisco Imana ikigenda hariya nk'ubu mu bisomo ugasanga ariko arasoma umutumba muri Israel baro kuvuga buhonga cyangwa songa cyangwa heha bakaza kuvuga ngo za Gorogota haje Imana ikiraba hariya ibyo byose rero abantu bitahura mugabo n'icigwa kinini kuko bisaba abapastor na patiro baravuga ngo byo mu mpwemu ibintu ariko ugiye mu cigwa bita la métaphysique niho kenshi bo biromba muri anthropologie naho nyene barabivuga rero n'ibintu bisaba insiguro nini cyane uyu muntu rero akononya akakonona nk'imyaka 100 no kugukiza burya birashaka gutwara iyo myaka nyene nico gituma rero bikimeze uko ariko uwo bitangura bukebuke bizotera bihinduka. Yaho nyene rero Aloyize baricako uno munsi tukuzanye ngaha kugira ngo tuyage ku bintu bijanye na education financière ukuntu buri muntu canke ku ruhara rw'umuntu bwiwe canke ku ruhara rw'igihugu coshobora kwitunganya neza kugira ngo gikoresha amahera cinjiza imbere mu gihugu n'ayaturutse mu vyo gishora hanze atamfashanyo zibayeho canke atabintu vyo kwa kamadeni menshi bibayeho kuko rafuwa passe narumvise umushikiranganje w'ubutunzi w'ikigaga ca leta avuga yuko Uburundi bufise amadeni arenga imiliyaridi
600 z'amadeni uburundi bufise. Nk'ivyo rero ni ibintu bisaba yuko tugenda turakorerako twiga dusubira kugira ngo tumenye hazoza igihugu cacu. Uno musi rero wewe nk'umunyepolitike nibaza ko dushobora kuba turiko turajana ku murongo umwe. Aho ikibazo ca mbere rero nashaka kukubaza ari iki: ni nkizihe ntambamyi neza na neza uburundi buhura nazo iyo hageze kwinvestisa? Kuko tubona muri budget y'igihugu kigenera buri mwaka menshi naja muri consommation y'ibisata bitandukanye bigize igihugu, ariko tukabona ko nta mahera menshi tubona bashira mu bintu vya investissement. Eske ivyo bintu rero ni zihe ntambamyi nyamukuru zibitera? Reka duhere jewe ujya nkunda guca mpera kuri kahise tugaca tuza aho tugeze. Ubwa mbere duherekeye hariho ngaha burya barundi umuntu yovuga ngo barumva mu gahaje barundi rero n'igihe banagorana kubera muribuka tugiye mu by'ubutunzi. Kera umurundi yarabayeho kukurima, arima akimbura ibigega by'amasaka, ibigega by'ibigori, ibiroro by'ibiharage, amateke bakashira mu kinogo bakagumizayo, agatunga inka nyinshi zitanakamwa nyinshi. Urumva rero abarundi mu bisanzwe bafise kuva kera babayeho bagira ico bita trésorerie cyangwa ibintu élevage de prestige. Nukuvuga rero ko umurundi arashaka kuzinduka gukora muga ntaze guharura yuko yimbuye ntaruri nguvu yakoresheje n'umwanya, hari mbere n'abatandika n'amafaranga bakoresheje. Ugasanga rero ntashobora kumenya ati mbega ikigo nakoze kweri caravyaye umusaruro. Uko niko dusanzwe tubayeho. Rero ku bazungu muravyibuka abazungu hajya birige je duhora tuba tukarimwe rimwe hagihe jewe mvuga ngo badukubita ikimoko naje ubu no gikubitana je ntwara naje ikimoko no kizana kubera umuzungu yadukubita ikimoko kubera iki? Kubera twari bijuju vyasaba yuko aducisha kenge kungu. Urumva kubwira ati gendura imikawa ikawa none umurundi yaramwe ikawa ntabyo twatuze. Oya Mungu umuzungu arazi ko tuzoshira hanze ikazana amafaranga y'agaciro. Bavuze bati gendura imicayi. Murundi ntiyagenda babanza kumukubita kuko ntitwari tuzi icayi ico kizotumarira. Ico kimwe n'umurundi umbwiye ngo gende kwimbi barabara twagenda n'amaguru ntitwari tuzi ko hazo imodoka zikazoca muri ayo mabarabara kugira bayimbe kwari ugukubitwa. N'ibindi navyo gutwara umwana ku ishuri barakubitwa kuko bavuga bati je nshaka umwana navyaye kugira aze kurima. Nitungire nimbure ibigega nimbure n'ibiharage byinshi gusa ubundi aze kundagirira inka. Urumva rero duhere hiye turaba uko nta rundi bameze. Ubwo abarundi imigambi y'ibijanye n'ubutunzi turayumva. None umurundi akora akazi ahembwa ashaka nohera kuri wewe uraje amafaranga uhembwa nayo ujya nibaza ko ico kibazo ni kuvuga rero ko umurundi ntaharura ngo jewe nkoreraya nzojya yacajya uko asanzwe abaho. Turafise ibibazo rero by'ukuntu tugushaka kwifata uko tutari tukiduza cyane tukigira nk'umukati w'ifaranga wa kera niwo wavyimba kandi ata amafaranga dufise. Ugasanga umurundi ashatse kugura ivewitsi kubera yabonye mwene wabo arayifise ubundi mugenzi we arayifise. Asanga ashaka kubaka uruzu runini kandi bidakenewe. Mu bisanzwe abarundi ukuntu tubayeho twitwa bambone n'umuntu aguma ashize ukuboko yasohora ukuboko mu modoka kugira mubone ko yaguze imodoka gusa. Kwiyemera turiyemera gose kandi ntifuranze kuraba ko ariko tubayeho. Rero urumva ko hariho ibibazo haba mu mihana mu miryango mbere no mu gihugu. No ku gihugu asanga abategetsi bashaka gutunga imodoka 1000 bidakenewe. Gasanga dufise inzego nyinshi mu ntwaro zidakenewe izo zose kandi zitwara amafaranga. Urumva rero ko haracakene ibintu byinshi impinduka bajya bigisha guhinduka takwe guhinduka.
aho nyene none tukibandanya rero ni gute none leta yoshobora kwafronta ico canke guhangana n'ico kibazo kugira ngo barabe ukuntu buri gihe bariko baragira kuko nk'ubu umushikiranganje w'ubutunzi yaravuze w'ikigega ca leta yaravuze yuko buri mwaka leta iki budget y'igihugu igera mu ma miliyaridi arenga 5 buri mwaka kandi arayaja muri consommation eske rero vyogenda gute kugira ngo bashireko na budget yo kuzabara finance ama projet yunguka azotunga igihugu mu myaka iri imbere nyinshi zoza ubwa mbere ho mu bihe nkibi ni bimwe ntangwe mu bihe nkibi iyo ubonye uri leta ukabona ubwa mbere ho urafise amadeni ubwa kabiri ukabona ukoresha amafaranga menshi ubwiza kugenda ukicara ahantu ukiyumvira ajya amadeni uyavamwe gute mbega nukoresha uburyo buke gute nimwe rero ariko ndavuga ubwa mbere hoho niba wari upanze amazu menshi ucureka gupanga amazu abantu babiri bahora bakora mu biro bitandukanye bagakora mu biro bimwe cyo ni cyambere icya kabiri wahora ufise imodoka nyinshi uhera kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu kubashikiranganje umushikiranze wa mbere umukuru w'inamashinga amateka umukuru w'inamankuza amateka izo modoka zigabanuka mbera kugura zizimvye tukagura izizimbutse cya kabiri icya gatatu hariho amafaranga bakoresha haba mu bikorwa vya misi yose nayo nyene akagabanuka nukuvuga mu ncamakwe ufata ingingo zo kwibabaza mu gifaransa ni les mesures de restriction nukuvuga kibabaza kugira ngo ya mahera ukuye muri ibyo wahora ukoresha mu kwibabaza wibabaje ya mahera wahora ukoresha ukayabika ugatangura ukarihideni hanyuma kuko utabigize uko ucuduza amakori kugira ngo ushobore kubaho amakori nayo urazi yuko arababaza abaza abanyagihugu kandi uko amakori ababaza hari n'igihe rero hariho abaca banka no kuyariha neza ugasanga biciye bipfa hari n'abaca baheba ibyo bari bakora kubera bigiyemo amadeni menshi bikononekana nico gituma rero ingingo ya mbere ni ingingo yo kwibabaza aho nyene ibihugu vyinshi vya Afrika vyikukiye hagati y'umwaka w'igihumbi amajana 9 muri hagati ya za 1950 na hagati ya za 1970 vyinshi vyikukiye muri iyo intervalle yo myaka 200 ariko muri ivyo hariho vyinshi vyageze ku rugero runini mu vyerekeye ivy'ubutunzi eske rero uburundi natwe twobigenza gute kugira ngo mu iyo myaka irenga 60 yaciye twikukiye dushobore natwe kunyarutsa ibintu vyerekeye ivy'umurindi w'iterambere nizihe rero mezire uburundi bwoshira nk'imbere kugira ngo natwe muri ico gisata cerekeye ivy'iterambere gihuse binyaruke natwe tugere grambo anava ubwa mbere ho kugira ngo ibihugu bitera imbere bivana na politike y'ico gihugu na politike y'ubutunzi kuntu bashizeho ikindi naco ni abategetsi indongozi rero ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo igihugu gitera imbere kuko indongozi zitabibona igihugu ntigishobora gutera imbere bwa mbere indongozi ziheba zikihebera igihugu atari izo ndongozi tubona iri hajya mu mutwe wayo ibanza kwiteza imbere n'umuryango wayo gusa ikibagira igihugu abo rero nibo benshi bagiye baraba muri Afrika bijya bihugu ubona byateye imbere byaronse indongozi zikunda igihugu gusumba uko zikunda ico ni cyambere icya kabiri ni politike baciye bashiraho ijanye n'ibijanye n'ubutunzi uko rero ushizeho iyo politike uko nizo ndongozi zimeze ucubona neza igihugu uko kimeze hari ibihugu rero byahuye n'ingorane uburundi burimwo urabyizi ko twarikukiye turatwagwa mu ntwaro muri Republika ya mbere haraba ibibazo harabwicanyi ugasanga incabwenge zimwe zirahunze ugasanga habaye abandi n'abaricaye ugasanga habaye kamwana wa mama muri ako kamwana wa mama rero kubera izo ndongozi acashiraho mwene wabo ugafata ugashiraho mwene wanyu atabyazi
atavyashoboye ibyo umuhaye gukora nta mwimba guha ubu rero haje ibya mwana wa mama haza ibya intara haza iby'imigambwe ugasanga rero umuntu atari muri uwo mugambwe atava muri iyo ntara ataca mupfana mu by'ubwoko atamabanga wo muzeza kandi yashoboye ciye rero uza guha ibijuju gusa ngo nuko mupfana ikintu ngo nuko muri abagenzi nuko muva hamwe icyo gihugu nigitera imbere indongozi rero imenya kuraba nakarabishoboye basanze uriya ni washoboye kuduza ubutunzi bakabumuha naho ataco babapfana basanze ari washobora guteza imbere iby'imibano bakabimuha naho ataco babapfana ayo magara y'abantu muhe naho ataco mupfana izo rero nizo ntambamizi kuru zihari kugira ngo ibihugu bimwe bitere imbere ibindi ntibitere imbere ngira ngo muravyibuka ngaha aho ravuga umuntu yita Bagaza Bagaza yariheba ntiwabyumvise ko agifata ubutegetsi muri ba mustanteri bari bahari harimwo mwene wabo atize aca banza kumukura yarabakuye bose avuga ati ari abize azotwara ba mustanteri bize kuko wewe utize muri ko muja mu byiterambere hari gihe hashika hatavyumva ni naco gituma umuntu wese ubwiza kuraba mbega yize iki ukamuha ikintu kijanye n'ivyo yize ntumuha ikintu kijanye nuko ari mwene wanyu camukundana gusa ivyo rero tuheruka kungira kuri Bagaza nyene mu nyuma ace haza abantu urumva hace hatangura ibindi bintu ngo by'ubumwe bw'abarundi ibintu haza ibintu by'amasezerano Yarusha umuntu kubera ngo numuhutu gacumuha ubundi kubera mututsi gacumuha ubu reba akavuga ngo ibintu ngo 40% je bijya biranshije ibyo biranshije je nta gihugu bishobora guteza imbere ubu bagacavuga uraba umuntu ari mu mugambwe nabyo nyene birashisha kuko ibyo ntibishobora guteza imbere igihugu uha umuntu akazi kuko agashoboye hanyuma umuha igikorwa agikore murako bidatera imbere none aho nyene tukiri ngaho mbega kuri Aloyize Baricako ubutegetsi bwiza n'ubuciye muri coup d'etat canke n'ubuciye mu matora ubutegetsi bwose ubutegetsi bwiza n'ubuteza imbere igihugu kandi bugateza imbere n'umunyagihugu nibwo bwiza aya matora turimwo ngaho nariyo amatora none ntitumaze imyaka kuva kuri Rwagasore ntiyari amatora none ntibaciye bamwica kandi hagacaho ubwicanyi kuri Ndadaye ntiyari amatora baramwice hacaba ubwicanyi ubu umunyuma haraba kudeta ntaco yadushikanye ko nayo nyene mu nyuma kuva 2005 turatora mu matora ubu none ubona hoho bimeze gute nukuvuga ko ubutegetsi bwiza jewe naho n'umunyapolitiki ngo ndi muri demokrasi ubutegetsi bwiza n'ubufasha igihugu kigatera imbere n'umunyagihugu agatera imbere ubutegetsi bwiza bavuga ko ari demokrasi mugabo demokrasi mu gifaransa urabona ngo c'est un mal nécessaire nibwo butegetsi basubwo babupfuma mugana bwo nyene igihe umuntu aje bakamutora nk'ubu yivye amajwi agaca twara yivye amajwi cyangwa bakamutora kubera ntayo yivye mugabo abantu yarababujije ntibaza kwigisha ngo bamenye ibyiyumviro by'iyindi migambwe agaca atorwa aho nyene cyangwa arashaka no gutorwa muri demokarasi nawe nyene nta agateka kazina muntu agahohotera abasuma ntabakubite bagacaguma biba banyuruza itunga y'igihugu ntaca agendera za principe za demokarasi no kuvuga kugwanya ibiturire agateka kazina muntu gutwara neza ugasanga ntaco bimaze ico gihe naho bari demokarasi no bari amatora iba ari intwaro mbi yego hari ikindi kibazo ni gute ibintu nk'ubukene ivy'ibiturire injyane zidahera mu Barundi cankwe na instabilité politique bishobora gutuma rero vyafegita ubutunzi bw'igihugu bigatuma igihugu gutera imbere kw'igihugu bidindira biturire ni bibi cyane none raba biturire umva bijana na malversation no kuvuga kunyonyeza itunga y'igihugu cyangwa
detournement kunyuruza gukoresha nabi itunga ry'igihugu ntibishobora gutera imbere kubera iki raba nk'ubu akaroro genda guha akaroro nk'ubu ubu ntituvuga ko dufise imiyaga nkuba hariho kabuse hariho jiji iheruka kuba komishaje zimure hariho rusumo none ubona ko amatara aguma acikane kubera iki aya ntiwabibaza yuko batuzanira ivyo vyuma uwo mucango cyangwa batuzanira ivyuma vya feki bibi bigaca bisha urumva ivyo byose ubwira bazana ivyo bibi nibiki nibiturire none wozana icuma kibi bakakwemera ko gikora gute ahubwo ukizanye kigasha babwiza gucuzana ikindi kubera uwo waratanze agaturire baca bakureka ibindi ugasanga ikintu cari kugugwa nk'ubu hariho ibintu binshisha byitwa ngo ivyo muri ngo mu masoko ya leta marché public gasanga nk'imodoka hari kugugwa nk'imiliyoni 180 yagiye kugugwa miliyoni 300 none ntiwumva yuko iyo miliyoni 120 iyo zari gukora ikindi kintu mu bintu by'ubutunzi zigateza imbere ikindi gihe nivyo rero ugasanga isoko yari gukorwa ku miliyaridi ikozwe ku miliyaridi 100 ivyo by'ibi rero cubona byononekara hose ukazusanga nk'inzu yari kugugwa imiliyoni 100 igeze ku miliyaridi 10 kubera iki ivyo by'ibiturire ahantu hari igiturire rero igiturire nta kintu ntaco gishora akarore ibi bya leta ahantu abantu bakora ahantu twese dukora ja gusanga ikintu cari kukogwa ku madolari nk'uruhusha rwari gusabwa ku madolari ugasanga umuntu yaje muravuganya gaturire ngo ngugende bibasingura ihe mu marundi mugabo azogenda muri berbe kurondera amadolari ukayabura mugiyo wari kumureka kayari wari kuyaronka kubera ibyo byose nibiturire amafaranga yose y'agaciro ariko arabura none wombwira yuko ngaha mu Burundi atama jewe sinzobemera ko ngaha mu Burundi atamadolari ahari kandi ugiye muri alimentation atakintu na kimwe kivibura yubura na kimwe ubu ahana atamadolari ahari ikibikwereka uburi pine ry'imodoka ukabura shokora kubera iki habuze amadolari abizana mugagenda muri alimentation nta kintu na kimwe uza kubura ibiyoga ngaho biva hanze biruzuye biboneka gute amafaranga vahe nukuvuga ko hari habahabwa ayo madolari kukimenyane agaca agenda aho yogiye gukora ibyo yabwiza gukora byiza agaca agenda kwikoreshereza muri ivyo bimuha amahera agaciro bimuha amahera binyarutse cyane ivyo byose kugira yaronka moderne kubera iki aba yatanze ikintu umwe bita gusorora agaturire igiturire kiragatsindwa nico gituma ibihugu byinshi bikubona bidateye imbere bidatera imbere akarorero none Travis urorero Urusiya ajya mu president Putin akibufata yano kumwubaha bwari umeze nk'ibindi bihugu hari biturire acara abanza arabituza none raba iyageze aratera n'ingwano ibihugu byose bikomeye bikagenda kumugwanya mugavuga atahani mukora kubera iki yari panza ariteguye kubera abanze guhagarika ibintu nk'ivyo by'inyonyeza by'ibiturire nuko igiturire ni kibi cyane cyo kimwe no kunyuruza umutungo wa leta nibibi jewe iyo nsinda amatora umuntu yonyuruza amahera ya leta nkasanga wivye miliyaridi aho mba narasabye inama nshingamateka n'abanyagihugu tukagira referendum duca tukwica ubwo nyene kuri ico hari ikintu namye mbona abantu bagumye bakomanta mu kiganiro twaheruka gukorana wari wavuze ati je nka twebwe umugambwera nake uramutse utwaye igihugu tukagufata wivye ubutunzi bw'igihugu titwogukubitira hajya kuri stade ti kandi twe twoca tugarukana igihano cyo gupfa ese ngabajya bashinu babigira eno niyo bageze mu kanya gatoya gashino nta myaka iciye bateye imbere hira ube ministre bagufate wivye ninda aho nyene ni ngaho akagozi kaba kaje mwizosa ivyo bintu byo gufyina ngo gufyina tabiki ni twagufashe neza tukakubona turagusekeza nyene none uba wewe uwisha abantu bangahe we tuguhaye igikorwa genda ukora igikorwa ukora ibarabara ikora ibarabara ya Gitega Karusi Muyinga ntiharaca n'imyaka 5 rice ritoboka uwo muntu yari muri iyo mezo de surveillance uwo muntu yarajeje kubiraba akariha iryo barabara aba yarariye igiturire uwo ni arapfa ko nubundi baro yarapfuye mu mutima ibarabara rya Bujumbura cibitoke ntirimaze n'imyaka 15 riramenaguritse wibaza ko iryo societe yaryubatse niko sajyaye
uwarajejwe kubikurikirana bamuhaye igiturire iryo barabara nico gituma rica ripfuko we numva ko ari ibintu bibi cyane abo n'ubu ndabivuze umunsi notsinda nsaba abanyagihugu tugatora itegeko bonyene par referendum rigarukana igihano cyo gupfa nta bintu byo gufinatisha ibintu by'igihugu wagiye kuba ibintu by'igihugu urahwera abo baguma bavuga ngo by'amaduradorome nibayazane none ubu yivye nibace yadusubiza kugira ngo dukora ibikorwa byari gukorwa kubera ivyo yononye yego ico nzoguma ndakivuga aho nyene tukibanda abarabu barabica muri Amerika babivuga ibyo maduradorome ari amayeta yica acira umanza zo gupfa ivyo nibyo byononye Afrika ikiziri cyo no kwemera no kwica umuntu umurenganije oya kwica umuntu umurenganije oya mugabo we biraboneka neza warujejwe miliyari 50 ngizo dusanze waraje yo reka sivyo biriko biratuma abonyene bibivyo abonyene nese bo uzubona agiye kubaka uruzu babamwe n'umugore gusa agaca yubaka uruzu rw'amashambure 10 kubera ikamera naca yakoze nayo yivye ntiyamuruhishije yari yose igiturire ni bibi cyane aho nyene abantu bari bashinzwe kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ari Obaka Nation Group la fois passée twabonye umushikiranganje wa mbere avuga yuko bagiye kuraba bagire collaboration ya leta cankwe bahige iyindi shira hamwe ishobora kubakwa mugabo bakavuga yuko kugira gutrasa gusa kiya kibanza kugitunganya vyatwaye imiliyaridi zirenga kuri 2 mbega mwebwe nka mwebwe ivyo bintu mu bivuga kwiki mbega iyo soko iyo nyene iyo tubona igituma itarubakwa bazakaro kubera iki Joseph kubera abantu kubera ivyo nyene abantu benshi bashaka ujengo nuyubaka gatanga gaturire no musaba bagenda yubaka bikanka ubundi ngo nuyubaka gaturire bikanka iyo soko aho leta iziraduha ivyizero no munsi zigahindura hirya zigahindura ni kubera iki